Haleluya. Rero Imana ishimwe ku kanya kezi duhaye kugira dusangire ijambo ry'Imana. Amen, amen. Rero ijambo tuza gusangira turisoma aha mu ceti cha Yuda. Ceti cha Yuda. Yuda ni igitabo kigizwe n'igice kimwe. Rero duca tucita icya mbere ariko nta cya kabiri gihari. Haleluya. Ijambo tuza kuganira ni ijambo rivuga ngo kugwanira ukwizera kwawe. Haleluya. Combat pour ta foi. Yesu ashimwe. Gwanira ukwizera kwawe. Imana ishimwe. Rero niryo jambo tuza kuganira ko kuko icyo kwiyumvira hano nuko burya umukristo akikuje n'ibigwanya ukwizera kwiwe, kandi ivyo biratandukanye, biri mu buryo bwinshi. Nico gituma rero uwizera arakeneye kwiyumvira kw'iri jambo. Ni gute ugwanira ukwizera kwawe? Umwe mu batwitanga imbere bari bakomeye, Paulo, yavuze ibanga rikomeye ku mpera y'umuhamagaro wiwe. Aravuga ngo icyatumye ndangiza urugendo nuko nazigamye ukwizera. Haleluya. Mu yandi majambo, yagwaniye ukwizera. Ntiyigeze akwanjwanjwa ko ntiyawukurekeye ngo gutwagwe na vya bindi vyose bigukikuje kugira ngo bikwice, bigukureho canke bimushire mu ntege nke. Haleluya. Aha ugiye aha muri Yuda igice ni igice kimwe nabivuze, ariko ugiye ku murongo wa 3 n'uwa 4. Bakundwa hamwe nashiruka umwete wo kubandikira ivy'agakiza dusangiye. Nari numvise ikingobera kubandikira ivyo, kubandikira ivyo kubahanura kugwanira cane ukwizera abera bahawe rimwe gusa. Kuko hariho bamwe babajemo binyegeteza, bandikiwe kera gucigwa ko urwo rubanza, batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo niwe wenyene databuja n'umwami wacu. Aha tubona atangura kubabwira umwansi w'uku kwizera, ariko tubona neza abereka mu murongo wa 3 yuko yagize ikimugobera. Irahete puse, niyihanganye igihe yari yumva ahamagarirwa kubandikira kugwanira ukwizera kwabo. Haleluya. Ikindi yongerako nuko uku kwizera suko kwanjwanjwa ko, kuko abera ngo baguhawe rimwe, une fois pour toutes. Shengero, ubundi Kristo nazogaruka gutanga ukwizera ukundi. Yarahejeje gutanga ukwizera. Yuda avuga ati naragoberewe, numvise ari vyangombwa, ari indispensable, bikenewe cyane, kuko kukwizera mukeneye kugwanira. Yesu yaramaze kugutanga, mukeneye kukugarda jalousement, mukere kukuzigama, kugufatisha amaboko yose. Haleluya. Ibihe byose. Rero ikibazo gihari, mbega uri kugwanira ukwizera kwawe gute? Umbarize mugenzi wawe, ubwo urafise ukwizera, uri kukugwanira gute? Ni gute ukubaraye ko? Ni gute ukuzigama? Ni gute ukugwanira? Haleluya. Rero bene data, nkuko tubona umanutse kuva ku murongo wa 4 ukamanuka gushika ku murongo wa 14,
Yuda aguma yerekana impamvu bakeneye kugwanira uku kwizera kwabo, abereka yuko hagati muri bo hari abantu bari infiltre, banyengeteye cyane, bari mu ishengero. Intumbero yabo ni ukugwanya ukwizera. Yagiye arabivuga mu buryo butandukanye, ariko ugiye kuraba n'iki gihe, iki cete si cete twavuga ati ni cete kiri limite mu kinjana cya mbere, kuko abanditsi ibi bavyanditse mu kinjana cya mbere. Ngo ni ivyete vya kera vyanditswe, ni ukuvuga ngo hoba haciye imyaka 2000 birenga. Ariko uriko urakiraba ni cete de tous les temps, ni cete de toute génération. Uko urunganwe ruzoha urundi, iki cete bakwiye kugisomerwa. Kubera iki? Ko nkuko Yuda bivuga, mw'ishengero hama hariho ibigwanya ukwizera. Kandi ibigwanya ukwizera ntibiva kure, bihera hanyene mw'ishengero. Kuko nimubone twicaye aha, hagati yacu twicaranye n'abantu tuzi ko bizera, tuzi ko bakijijwe mugabo badakijijwe. Kandi biragoye kubabona kuko imvugo yabo ni y'abakizwa, n'inyambaro yabo ni y'abakizwa, na mission barayiterera kandi bayazane tuje gukora igikorwa cy'Imana. Bakora vyose inyuma, ce sont des chrétiens. Mugabo Imana ibona indani ntibakijijwe. Aba rero kenshi bamwe usanga basigura cyane n'ivy'agakiza, barabisigura cyane. Ariko kandi wabumvirije neza uzosanga ibyo basigura binyuranye n'ukuri. Abo rero ni ukuvuga ngo ni umwansi w'ukwizera. Nivyo tubona Yuda atangwa kuvuga ngo hariho bamwe babajemwo. Dushobora no kwagura, hariho abandi usanga ari abansi b'ukwizera, abantu usanga badahinduka, barakijijwe mugabo ntibahinduka. Burya abantu no transforme batari muri processus yo guhinduka, bamara inzitizi ku kwizera. Aba nabo n'abantu usanga bavanga. Ni iki gituma abantu kudatera imbere? N'abantu aho gukizwa bama bumva umenga ivy'agakiza bigomba kubatandukanya n'ibiharawe. Ivy'agakiza bigomba kubatandukanya n'igisirimu. Barumva ivy'agakiza mugabo umuji nawe urabagora. Nico gituma tubona ngaha Yuda yatanze akaroro k'ibisagara bimwe nka za Sodomu. Rero nuba abakristo nk'abo barahari, barakijijwe mugabo Sodomu ntibemera gutera imbere. Bagomba gutera imbere hakaza impuzu zigezweho. Nawe ugasanga satuye ikanzu umubarira ugejeje ngaha, mwahura mwijoro ukavuga ati ni wesi we. Bene data, umuji turimwo mugabo twebwe iwacu ni hehe? Ni mwijuru. Igisirimu, ibiharawe, ibigezweho, ibintu vyiza turabikeneye, mugabo vyamari intambamyi kuri transformation chrétienne. Yesu ashimwe. Ubundi abatera imbere mwihinduka bafise ingene babona ibi bintu biza n'udusukirane, ariko bafise amaso babirabiramwo. Haleluya. Aba rero n'abadahinduka. Uwundi mwasi w'ukwizera n'abantu bagenda basubira inyuma, abantu baguye. Hari abadahinduka ariko hariho n'abaguye. Aba ni umwasi w'agakiza, kuko aba nabo nyene bakubwira ati genda buke buke, ntiwigire intumwa. Intumwa turazizi zabaye 10. Wewe uri umupeti muto mu kiki kinjana
genda buke buke, aho uri twarahaciye, shira ibirenge hasi. Umwasi w'ukwizera. Abantu nk'abo rero, Pawulo we yari strict, yavuga ati baha umugongo. No muri restaurant ntimujyane, muhuye mubwira ati ni sawa, bwakeye muhira, mugabo ntimusangire. Kuko umwanya mumarana aza kukubwira ati none burya hajya uhinda. Ennemi de la foi. Erega aha turi kumwe. Yesu ashimwe. Rero ibi vyete by'aba bagabo byari vyete bikomeye. Hageze kwitwararika ishengero, ils étaient stricts. Nibemera ko hari ikintu cyo konona ukwizera. Barashikayo badashikayo batuma bandika. Naho Difax yabivuze, bakeneye abantu no minimum bagira gute? Bandika. Kababwira ati tumva ko humye mugabo muri muhemu hatotahare. Haleluya. Rero wene data turakene kugwanira ukwizera kwacu, kuko gukikujwe n'inzitizi z'uburyo bwose. Uwundi mugwi udukikuje ugwanya ukwizera n'abantu batizera. Bamwe Paulo yavuga mu cece cya kabiri cya Timoteyo igice cya 3:5 ngo bafise ishusho yo kubaha Imana, ngo mugabo ngo bagwanye ubushobozi bwako. Ubundi kubaha Imana gufatanye n'ubushobozi, gufatanye n'Imana ishobora byose. Ariko hariho bamwe babwiye ngo nukuri fa yanje yari yarononekaye, mugabo uyu munsi nizima, bavuga ati uravangiwe. Ariko bene data, Imana twizera ni Imana y'ubushobozi, ni Imana ishobora byose, nigira karimbi, nigira urubibe. Rero abansi cyane abagwanya ukwizera hamwe na hamwe bari mu ruhande rw'abantu batizera. Bakubwira ko bakunda Imana, barakunda iby'Imana, mugabo ntuvuge ibushobozi bwayo. Tutekana kuko uriko winjira mu bintu bitumvikana. Haleluya. Rero ni byinshi bene data, ariko turabona by'ukuri iri jambo ari jambo rikomeye rivuga ngo gwanira ukwizera kwawe. Yesu ashimwe. Gwanira ukwizera kwawe. Haleluya. Rero nagomba nyaruke manuke hariya ku murongo wa 17. Ku murongo wa 17. Ku murongo wa 17 umwanditsi wa kino cete aravuga ati, amaze kuvuga iyo migenzo yose, abo bantu bose bari infiltré badukikuje, cette nuit de la foi iri mu buryo bunyuranye, tubona ha ku murongo wa 17 Yuda avuga ati, ariko mweho bakundwa, mwibuke amajambo yavuzwe kera n'intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo, ko bababwiye bati mu gihe cy'iherezo hazoboneka abacokoranyi bagenda bakurikira ukwifuza kwabo ko kutubaha Imana. Yesu ashimwe. Ndashaka kuvuga ibintu bibiri, haleluya, byo dushoboza kugwanira ukwizera kwacu. Ni gute hagati y'abijya byose twebwe twogwanira ukwizera kwacu? Ubwa mbere tubona aha Yuda avuga ati, ariko mweho ku murongo wa 17, bakundwa mwibuke amajambo yavuzwe kera n'intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Mu yandi majambo, kugwanira ukwizera nuguhagararira ivyo wewe uzi kari ukuri mu vyizerwa Kristo. Affirmer ta position dans les croyances. Guhagararira ivyo wizera cyane ivyo wemeza, ivyo uzi neza kari ukuri, ukagira gute? Ukabihagararira. Yesu ashimwe. Ico bita chrétien dogmatique. Uyu ngo n'umukristo ashikamye, adashobora gutwagwa n'imipfunda yose n'imiyaga yose. Umukristo ashikamye.
ariko kandi uko muvyumva tubona aha mu kubakebura Yuda ababwira ati mwibuke ndabakebura, mwibuke ivyavuzwe n'intumwa, mwibuke ivyo mwigishijwe, souvenez-vous y'ivyo mwahawe mukiza kuri Yesu, hari ukuri mwahawe mwarigishijwe, mwibuke ntimuti ivyo mwigishijwe. Yesu ashimwe. Mu yandi majambo, kugwanira ukwizera kwawe nukuharanira kumenya iki jambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Birumvikanaga bene data. Kugwanira ukwizera kwawe ni guharanira kuguma mu kuri, kumenya no kuguma mu kuri. Amina. Haleluya. Aha rero hama hari ikibazo, kuko byumvikana ko udashobora kugwanira ukwizera udafise ukuri, kuko kugwanira ukwizera ukoresha ukuri, udafise ukuri ntiwogwanira ukwizera. Udafise ukuri, atavyo wahawe, ataco wigishije, udase ico bita doctrine de base, ivyizerwa vyibanze, ico wemeza karukuri, gifatanye no kuva mu vyaha vyawe, gifatanye no gukizwa kwawe, ntaco ufise kugira ngo uharanire canke uzigame canke ugwanire ukwizera kwawe. Ibi rero kenshi twama twumva umenga abantu bakeneye kumenya ukuri, kwiga bya Bibiliya n'abapastori, ariko siko bimeze. Abandi tukumva umenga abantu bakwiye guharanira ivyo kwiga za Bibiliya, kwama bariko barazingurura, ni babandi bigisha bamaze kumenyekana, bashaka kuja kwigisha mu nganda no maseminari n'ahandi. Ivyo sivyo. Ubundi umuntu wese arakene kwiga Bibiliya. Haleluya. Umuntu wese arakene ico bita confession de foi, aho bakubwira ati urakijijwe, ego ndakijijwe, hagarara hajya imbere utubwire ivyo wizera. Tukuzi uboregwa, tukuzi ukubita umugore, tukuzi wiba, urya ibiturire, wambara amabutura agera hari ugenda ugora abantu. Tubwire rero, confesser, defanda. Ibi si vya pastor, tout chrétien arahamagarirwa kwemeza ivyo yizera. Erega bene data, burya twe turi hano nkuko pastor yabivuze, twe biroroshe. Mugabo aho biza kugorera ni hehe? Hanze. Kuko burya twebwe nkanje muzi ndi hano, mugo hari abantu banzi dans les années 98. Umva mumbona cyo kimwe, muni mumbona cyo kimwe. Baranzi nirirwa ndiruka n'abapolisi, baranzi mu buryo bwinshi. Turakeneye kuba abantu bigishijwe kandi bahagarara mu vyo bize. Ibi utegerezwa kuba ushobora kwatura ukwizera kwawe, kuko udashobora kwatura ukwizera kwawe ntushobora kugwanira ukwizera kwawe. Haleluya. Yesu ashimwe. Bene data, abigisha b'ibinyoma burya ibice byinshi kwijana nibo batumye iki cete Yuda acandika. Les hérésies canke les faux enseignants. Inyigisho burya yabigisha b'ibinyoma, nimugire ngo n'umuntu w'umuprofete yokoroka ngo ngahabwa akaryo ngashike ngaha inyigisho y'ibinyoma. Inyigisho y'ibinyoma ifise uwo mwicaranye, ifise bamwe muri twebwe nkuko nabivuze. Hari abantu bakubwira ati frère, twakijijwe kubw'ubuntu, sauvé par la grâce, naco twakoze kugira dukizwe. None rero tubaho uko tuvyumva, uko turi libre, tubaho uko tuvyumva. Akavinyu gafise 18 volt, je nkakagabaniriza na coca, nkashobora gutaha ndi muzima, ndikonja
mwijuru, mfise ubusabane n'Imana. Ntucire urubanza, mfise ubusabane n'Imana. Ubundi mujya mu manza, iyo bazanye ijya plateau dukwiye kubabaza, irambiye ntiyambiye? Yambiye sifata. Nuco uvuga ati yo nakaryo bazanye imivinyu barifise hani sawa ya furo ya gaze tuyiruhuke. Beneda twakijijwe kubw'ubuntu n'ivyo naco twakoze, mugabe ivyo ntibivuga ko tubaho uko tugomba. Iyo ni inyigisho y'ibinyoma izokwama ihari kandi iri hafi yawe. Rero shengero ry'Imana, sinovuga vyinshi gose naho biriho vyo kuvuga, ariko ico ukwiye kumenya nuko iyo bavuze kugwanira ukwizera, haleluya, nuguhagararira ahariho hose ivyo uzi ko ari vyo mu vyo wizera. Ubundi bene data, gukura nivyo umuntu wese ku giti ciwe. Ntidukurira mu kivunga. Imigenderanire yawe na Kristo iba hanze yo kuwa Mungu irakenewe. Benshi barakijijwe kandi nta vyaha barimo, mugabo kuza mw'ishengero bavyitiriye kujanisha impuzu nziza. Kuza mw'ishengero si ukujanisha impuzu nziza. Si ukuvuga ngo tugiye mu bera turaza kubonana ndaza kumuraba tuvugane. Isi se à l'école, ari kw'ishuri. Kura, gwiza ubucuti bwawe n'Imana. Mu cyumba cyawe ugura Bibiliya, itoze gupfuka musenga Imana. Komera, zigama ukwizera kwawe. Haleluya, tuzigame ukwizera kwacu. Ubundi kugwanira ukwizera gufatanye nuko kumenya ukuri, birimo kugenda wiyumvira, bifatanye no guhinduka mu vyiyumviro. Gufatanya ivyiyumviro vyawe n'ivyo uzi ko ari vyo. Gufatanya ivyiyumviro vyawe n'ukuri kwa Bibiliya. Haleluya, ni guhinduka aho ivyiyumviro vyawe bifatana n'ukuri kwa Bibiliya. Icya kabiri nagomba kuvuga, gute twogwanira ukwizera kwacu. Ikindi ni kubakwa ku kwizera. Aha ku murongo wa 20 turabona Yuda yongera ko ikindi kintu, arababwira ati ariko mweho. No kuri 17 atangwa avuga ati ariko mweho, ngo mwe muri abitandukaniro. No kuri 20 atangwa ati ariko mweho bakundwa, mwiyubake ku kwizera kwanyu kwera cyane, musengere muri mpwemu yera. Mwiyubake ku kwizera kwanyu kwera cyane. Haleluya. Aha rero hari ikintu cyo kuraba neza, nukwiyubaka kuki? Kukwizera. Hari ukwiyubaka ngaha twese dukunda kuva muhira unyoye icayi cyabonetse n'akanoti katata kibazo ukaja kuri ritme y'amagi 3 kumu mungirira amagi. Ni byiza kubaka umubiri, ariko kandi ngaha kugwanira ukwizera ni kwiyubaka ku kwizera, si ku magi, si ku rufyufyu, si ku kivuguto, si ku mushahara, ni ku kwizera. Haleluya. Nushobora kugwanira ukwizera kwawe igihe uri umunyantege nke. Izi ni inkomezi z'umuntu wawe w'imbere, ni inkomezi zo muri mpwemu, no gukomera muri mpwemu.
shobora kuzuza ijambo muri jewe mugabo ugasanga iryo jambo niriri praticable nirija ku gikorwa kuko ndabuze cette motivation intérieure, ndabuze inkomezi zo muri mpwemu ngo mwiyubake ku kwizera. Murafise ukwizera. Uko kwizera rero kugira ngo mukugwanirire kurakeneye ijambo, ariko ikindi gukeneye kurakeneye kubakwa. Kurakeneye kubakwa. Mwiyubake ku kwizera kwanyu kwera. Haleluya. Izi ni inkomezi za mpwemu. Ubundi bene data, uku kwizera turiko turavuga ni ukwizera kudushikana ku ntsinzi. Ni ukwizera kuduha kunesha kamere. Ni ukwizera kuduha kunesha ibitero vy'imyuka mibi kandi bidushikako twese. Uku kwizera ni ukwizera kudushikana ku ntsinzi yo kuzana abandi kuri Yesu Kristo. Uku kwizera ni ukwizera kuduha intsinzi, haleluya, yo gushika ku iherezo. Paulo avuga ati jeganye kuko nazigamye ukwizera bituma nshika ku mpera y'umuhamagaro. Rero uku kwizera ni ukwizera kudushikana ku ntsinzi. Paulo arandikira Timoteyo mu ceti cya kabiri, igice cya kabiri ku murongo wa 5, ati iyo umuntu arushanwa nahabwa ingero canke impera iyo atarushanije uko vyashinzwe. Haleluya. Bisigura iki? Kugira ngo umuntu atsinde mu vyo tuzi mu competition n'ahandi, uyu muntu ngo nuko aba yarushanijwe selon les règles, uko vyashinzwe. Kandi kugira umuntu arushanwe uko vyagezwe, haleluya, nuko uyu muntu agira imyitozo. None sivyo? Kandi iyo ugiye kuraba mu entraînement abakinyi ba basket, ba football, za tennis, imikino yose, kwiruka, ba marathon, travail iri muri entraînement. Rero no kwizera kurakeneye kuba entraîné. Haleluya. Kugira ngo kuzogushikane ku musaruro nuko kubaka. Hari ahantu kubakira. Haleluya. Biragoye ko tunesha icyaha kiri mu isi kuko kiguma kigwira kandi gihindura uburyo kigwiramwo igihe ukwizera kwacu kutubakwa neza. Biragoye ko tunesha ububeshi, tunesha ubushakanyi, ubusambanyi bw'iki gihe. Biragoye ko tunesha, haleluya, urwango rw'iki gihe, tunesha ibihimbaro canke iminezero y'iki gihe. Biragoye ko tunesha ibi vyose bituma tudatera imbere igihe ukwizera kwacu kutubatsweko. Wiyubake ku kwizera kwawe. Haleluya. Kwiyubaka rero harimo kubabara rimwe na rimwe, harimo kwihangana rimwe na rimwe. Iyo twihangana turiko twubaka ukwizera kwacu, iyo twirinda turiko twubaka ukwizera kwacu. Ugiye mu ceti cya kabiri cya Petero, iceti cya kabiri cya Petero, igice cya mbere, 2 Pierre 1 kuva ku murongo wa 5. Ceti cya kabiri cya Petero, igice cya mbere ku murongo wa 5. Aravuga ngo mbere kubw'iyo nyanduruko nyene, avuga ngo mbere kubw'iyo nyanduruko. Iyo nyanduruko ariko aravuga n'agakiza kabo, ariko arabanezererwa. Mwarizeye, mwarakiriye agakiza, mwagahawe kubw'ubuntu, mwagiriwe imbabazi, muri abana b'Imana, murabera, ubu mufise umunezero, muguwe neza, ubu ntimucidoga, ntimukifise amarira, kwidodomba, ntimugikekeranye ejo, ntimukirara muhagaze, ubu muraryama mukaribona. Yesu yabagiriye neza. Ku murongo wa 5 ngo mbere kubw'iyo nyanduruko nyene,
ubwanyu ku bwanyu nimugire umwete gose ukwizera kwanyu mukongereko ingeso nziza. Ingeso nziza muzongere ku ubwenge, ubwenge mubwongere ko kwirinda, ukwirinda mukongere ko kwihangana, ukwihangana mukongere ko ukubaha Imana, ukubaha Imana mukongere ko ugukunda bene data, ugukunda bene data mukongere ko urukundo. Kuko namba mutagira ivyo, kuko namba mugira ivyo bikagwira, bituma mutaba abanyabute canke ingumba kuvyo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Mwumvise, ukwizera kwacu tukubake ko ubwenge, urukundo, gukunda bene data, ukwihangana. Ni ukuvuga ngo mwiyubake ku kwizera kwanyu kwera. Aleluya, Yesu ashimwe. Paulo yandikira abikorino hariya mu ceti cya mbere igice cya 14 ku murongo wa 4 aravuga ngo uvuga mu ndimi, usenga mu ndimi ariyubaka. Genda wiyubake mu masengesho, ja mu cyumba usaba Imana ikuzuze mpwemu yera. Niwasaba Imana kukuzuza mpwemu yera, Imana izokuzuza mpwemu yera. Ngo muzi guha abana banyu ivyiza muri babi, mbega data azoreka guha ivyiza babimusavye? Uyu munsi saba Imana ikuzuze mpwemu yera. Iyugarane mu cyumba cyawe, pfukama, senga, bwira Imana ati Mana ndanse kuba umunyamubiri wa kamere, ndanse kwama mbona ivyo nakoze bibi nabikoze. Mana ndakeneye kuzura mpwemu yera, Mana ndakeneye kuzura mpwemu yera. Sishaka kuba umuntu nk'abandi, ndashaka kuba umuntu yuzuye mpwemu yera. Oh, pfukama mu cyumba cyawe, senga, hamagara Imana. Iyi Mana ngikubona ikabona ikikuriza, ikabona ko ukeneye kuzura mpwemu yera, izokuzura mpwemu yera. Kandi ngo niwuzura mpwemu yera, ukabuzima bubandanye bwo gusenga uhamagara mpwemu wiyuza mpwemu yera, uba uri kurubaka. Haleluya, uriyubaka ku kwizera kwawe. Yesu ashimwe. Rero icambere kugwanira ukwizera, rondera kumenya ukuri nibiki wizera kari vyo. Aleluya, rondera gukura ku giti cawe, kuza ubusabane bwawe n'Imana. Ibi bizotuma ushikama n'ubu umukristo ariko aratwagwa n'ibintu vyose. Ikigira kabiri, umuntu haleluya ariko arubakwa. Wiyubake ku kwizera kwawe kwera. Ibi gusaba kukuza ubuzima bwo gusenga. Yesu ashimwe, gukuza ubuzima bwo gusenga. Aleluya. Bene data, ibi ni vyanyenegwa cyane. Twumvise ko hariho abansi biki, hari abansi b'ukwizera. None ko abansi b'ukwizera kandi natwe tukaba tubibona, dukore gute? Petero yarabivuze neza hano, ngo kwizera kwawe ukongere ku ubwenge, ukobehe kubaha Imana. Nimba uvuga ko wizera, umugore wawe akeneye kubimenya, akabona ko kwizera ufise, ukongera ko kwihangana. Abagabo bakijijwe dukwiye kuba ukwizera kwacu tukongera ko kwihangana. Uzi ko bateka ibi, kuko kenshi abagabo iyo vyagenze neza ari igihe batelefona abagore babo bakababwira ati tegura ibi. Batabitetse, ziga mu kwihangana, ziga mu kwizera. Aleluya. Umwana ariko aragukoroga, erega burya abana bazi ba papa bakijijwe mu ishengero, mugabo ba papa bakijijwe muhira ni baki.
abana burya erega abana kugorana nivyo vyabo. Ntuvuge ngo umwana wanje vraiment si nk'abandi. Umwana atagoranye woca ujana kumuvuza. Umwana kuguma agira utuntu yurira ku meza gymnastique nibyo byiwe niko amaraso yiwage niko umutima utera. Uterera mw'ijya speed nyene. Iterera mujya kugerageza utuntu rero zuramwamama buke mwo ntucumu. Oya reka guhushura. Nyereka umutima w'Imana. Abantu tubana mu mazu. Haleluya. Rero nukuvuga ngo kugwanira ukwizera kwawe si ibintu byo kwitora tukaza mu ishengero. Kugwanira ukwizera n'ahantu ukwizera kwawe, haleluya, uguhuza n'ubuzima bw'urugo rwawe. Ukwizera kwawe uguhuze n'akazi ukora. Ukwizera kwawe uguhuze n'ingene wambara. Ukwizera kwawe uguhuze n'inyifato yawe. Ukwizera kwawe kuhuze n'ibintu byose. Yesu ashimwe. Haleluya. Kuko kuziga mu kwizera birafatanye n'ingene wiyumvira. Turakeneye abagabo n'abagore biyumvira mu buryo bwa Bibiliya. Biyumvira mu buryo bwa Bibiliya. Mu kintu cyose iyumvire mu buryo bwa Bibiliya. Nguko kugwanira ukwizera. Haleluya. Kuko ukwizera guhanganywe n'inzitizi nyinshi. Guhanganywe n'inzitizi nyinshi cyane. Ariko kandi twumvise yuko nitwaja mu cyumba nitwugara tugahamagara Imana tukabwira Imana ndakeneye kuzura Mana nyuzuza ndashaka Mana guhaguruka nuzuye mpwemu yera. Erega burya kuzura mpwemu yera ntibisaba kuvuga mu ndimi. Kuvuga mu ndimi ni vyiza mugabo nimba uri kusaba Imana kuzura mpwemu yera uhereye igihe wagiye mu cyumba ugatangura kubisaba Imana watanguye kuzura mpwemu yera. Kuko iryo sengesho ukoze niripasa inaperisi rifise ico ryakoze biciye mu kwatura kwawe. Haleluya. Rero bene data twiyubake ku kwizera kwacu kwera. Urakunda Imana, urizera, uri umwana w'Imana, ariko kandi reka ukwizera kwawe gutera imbere. Yesu ashimwe. Ukwizera kwawe gute? Tashaka gukomera Imana amashi menshi. Dusabe abaririmbyi baze hano kugira ngo dusabe Imana itwuzuze mpwemu yera. Yesu ashimwe. Wiga ijambo ry'Imana. Ntuherukire ijambo ryo kuwa Mungu. Iga Bibiliya. Rondera ukuri kugira ushobore kugwanira ukwizera kwawe. Tashaka kuvyaguruka tube mu mwanya mwiza wo guhamagara Imana. Tukeneye kurengana umwe wese ahari. Turengana agakiza gasenga kuwa Mungu gusa. Turengana agakiza katagaragara mu nzu muhira aho dutaha. Turengana agakiza katagaragara mu buryo dukora ibintu. Turengana agakiza gafise ivyo karegwa. Tukeneye agakiza kagwanira kwizera buri munsi.
urakoze Mana. Ndakweretse umuntu wese ari hano, ijambo ryawe ni rizima, rifite ubushobozi. Ijambo ryawe ni ukuri. Erega Mana, uku kwizera dufise ni ukudushikana ku ntsinzi, intsinzi hejuru y'ivyiyumviro bitari vyo, intsinzi hejuru y'inyifato zitari zo, intsinzi hejuru y'ingwara, intsinzi hejuru y'intege nke, intsinzi hejuru y'ibidukikuje biduca intege. Ni igiki wumva umenga uhanganywe naco? Ukwizera kwawe ni intsinzi. Ukwizera kwawe ni intsinzi wahawe. Intsinzi iri mu kwizera. Uduze ibiganza vyawe. Nyuzuza, nyuzuza guno bwawe, kuko bwira Imana ati ndanyotewe, kuko ndicete gisomeka kuri bose, bamenye ko ndi umwana wawe Yesu, bamenye ko ndi umwana wawe Yesu. Ariko aragendagenda hano, uwo mpwemu ari hano, ntari kure yawe. Shaka waje wumva ubihiwe, wamugenda wumva ubihiwe. Uravuga ngo nari nakijijwe, mugabo sizi aho bipfira, sizi kitagenda. Umva umenga utera usubira inyuma, ubona umwaka utera uhera, nawe ubona ibyawe biguma hahandi. Reka ubwire Imana ati Mana, Mana yaje, ndi hano kuri uno munsi, naco bitwaye ingene bimeze, ndizeye ijambo ryawe uno munsi, ndizeye ijambo ryawe karukuri. Senga mwene data, ndagomba wisengere. Aleluya, ndagomba wisengere. Turi mu mwanya wo gusenga. Niwasenga hari ikintu Imana igomba kuvyura muri wewe, hari ikintu Imana igomba gukora muri wewe, hari ivyo ubona bikagutera gucika intege, hari ibigukikuje bigutera gucika intege. Reka wugurura amaso yawe y'impwemu, ubwire Yesu uti ni wewe kuri. Ndansi ikinyoma c'uburyo bwose, ndansi ibica intege vy'uburyo bwose, ndansi bisubiza inyuma by'uburyo bwose. Mubwire, ugura akanwa kawe, ubwire Yesu ati ni wewe kuri, ijambo ryawe ni ukuri. Ndanse kubakira ku binyoma by'amajambo, ndanse kubakira ku binyoma vy'ivyo mbona, vy'ivyo numva, vy'ibinyikuje. Ndanse kubakira, aleluya, ku binci intege. Ndanse agakiza karimo intege nke, karimo kuruha gusa, karimo kwidoga gusa, karimo kunanirwa gusa. Urakoze Yesu, urakoze. Urakoze Yesu, urakoze. Ndagushima kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe rifise ububasha. Mwami, turagomba kuba bemeza ivyo bizera, turagomba kuba abemeza ivyo bizera hagati, aleluya, mu binyuranye, hagati mu bitari vyo, hagati mu kinyoma, mu ruhendo, hagati mu biriko biratwiba bidutwara. Oh, senga mwene data, senga, senga. Oh, uce bugufi, humiriza, uduze ibiganza vyawe, Imana ikugendere.
reka kunagure muri mpwemu yera. Subira ungendere, ndakwizeye Mana, hejuru y'iri koraniro ndakwizeye, hejuru y'iri koraniro riboshaya ikatele masere ombatekela masaya orindo sebosha. Yesu ashimwe. Hari ikintu ushaka ko dusengera. Burya ibiriko birapfa biriko bipfira mu byo twakiriye. Reka dusenge dusenya ivyo twakiriye bitari vyo. Byose bifatiye ku makuru dufise mu vyiyumviro. Dukwiye guhuza amakuru duse mu vyiyumviro n'amakuru ya Bibiliya. Amagara yawe mbega wayahuje n'ivyiyumviro bimeze gute? Imigenderanire y'uwo mubana shaka kubitameze neza, mugabe ico sico kibazo. Ikibazo ni ingene ubihagazemo mu vyiyumviro vyawe. Mubana partout, mubikwerekeye umuntu agira ibimwerekeye, mubikwerekeye vyose. Tugiye gusengera ivyiyumviro vya Bibiliya, ivyiyumviro vy'ijambo ry'Imana. Duzi ibiganza vyawe, uvuga ko ukijijwe, sinzi imyaka umaze, mbe wahawe iki? Agakiza wahawe kavuga iki? Ingwara barayivuze, mugabe ijambo ry'Imana rivuga iki? Yesu we, haleluya. Duzi ibiganza vyawe, irukana ivyiyumviro bipfuye, ivyiyumviro bica intege, ivy'umugwanizi yubatse des années et des années. Ikinyoma ucange mu vyiyumviro vyawe. Senga irukana ivyiyumviro bitari vyo umwansi yakubwiye ngo nuko bimeze. Senga uvuga ngo ukuri n'ico ijambo ry'Imana rivuga. Yesu we, umwansi yavuze ngo ivyo ntibishoboka, ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo Imana ishobora vyose. Umwansi yakubwiye ngo akona karimbi, mugabe Imana nigira karimbi. Senga uvuge ngo Mana urashoboye, Mana usumba vyose, Mana uri hejuru ya vyose uko biboneka. Yesu we, naba ari vyo wubaka mu vyiyumviro vyawe, ubaka ico ijambo ry'Imana rivuga. Urakoze mwami Mana, dufashe miri ivyiyumvirwa bitari vyo mu vyiyumviro vy'abantu bawe. Dufashe miri ivyiyumvirwa vy'uruhendo mw'izina rya Yesu Kristo. Turafashe miri ivyiyumvirwa bigwanya ukuri kuri mw'ijambo ryawe. Mana, mw'izina rya Yesu turirukanye ivyiyumviro vy'abazimu, ivyiyumviro vy'abadayimoni, turirukanye ivyiyumviro vy'amangetengete, ivyiyumviro vy'imigani, ivyiyumviro vy'isi, ivyiyumviro bipfuye mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Haleluya. Komera Imana amashi menshi. Subira ungendere, subira ungoreko, subira unyuzure, subira ungendere.
ndashaka gusengana n'abantu bagomba kuzura mpwemu yera, watanguranye umuriro mu by'Imana. Uwo muriro ntuzi iyo wagiye, kare warakorera Imana. Hari ingabire wari ufise, hari ukuntu wari ufise ishaka ryo mu bya mpwemu. Hari icaje kwica ukwizera muri wewe, hari icaje kunyaha ukwizera muri wewe. Reka uduze ibiganza vyawe ubwira Imana ati ndashaka kuzura mpwemu yera. Tu veux être rempli du Saint-Esprit. Kuzura mpwemu yera si bisazi, ni isengesho rituje. Kuzura mpwemu yera hari igihe twumva umenga n'ibintu atari vya bose. Rigira isengesho ubwira Imana ati Mana nyuzuza mpwemu yera, ndashaka kuzura mpwemu yera. Ubwira Imana ati Mana ndagukunda kandi nta shwa mfise yo kubivamwo. Mana ndagukunda kandi nta shwa mfise yo kubireka. Bwira Imana ati Mana ndanse kuba kazuyazi, ndanse kuba umukristo w'umunyantege nke, ndanse kuba umukizwa arizwa n'ubusa, ndanse kuba umukizwa asa n'ab'isi, avuga nk'uko ab'isi bavuga, ndanse kuba umukizwa abona nk'uko ab'isi babona. Ubwira Imana ati nyuzuza mpwemu yera, nyuzuza. Mana ndakweretse uyu ariko arakora isengesho ryo kuzura mpwemu yera, umwuzuze. Uzuza Mana abashonje bahaze mpwemu, abanyotewe bahaze mpwemu. Uzuza. Yesaya faya. Senga abavuga mu ndimi, senga mu ndimi. Abandi reka ivyo mpwemu yera ariko arasunika bireke bisohoke ku rurimi rwawe. Reka kuzibira. Sohora, sohora, sohora iryo sengesho. Ryaba iryo wumva mu bwenge, ryaba irya mpwemu yera. Senga mu ndimi, senga muri mpwemu yera. Yesu we haya soja lirabande maya. Uzuza Mana abanyotewe, hari abantu bashonje bafise inzara n'inyota y'ibya mpwemu yera. Uzuza iri torero umwuka wawe wera. Igihe cyo kugendera mu mubiri Mana gihagarare mu izina rya Yesu Kristo. Igihe cyo kwisanga mu ntege nke zihoraho turavyanse. Uzuza mpwemu yera abakeneye kuzura. Uzuza Mana mpwemu wawe yera yaratanzwe, waramutanze ku gihe cya Pentecote. Mpwemu yera yaratanzwe. Ayasaya fire. Uzuza Mana n'iri shengero. Abataruzura reka buzuzwe nawe, abatuzuye reka ubuzuze. Uzuza Yesu we. Uzuza inyota y'amasengesho, uzuza ishaka ry'ibya mpwemu, uzuza inyota y'ukwera kwawe, uzuza inyota y'ukunesha ibya buno bugingo, uzuza inyota yo gusohoka mu bigezweho bidusubiza inyuma, uzuza inyota yo gusohoka mu kino gihe bituma tutaja imbere. Senga amagara Imana irakumva. Senga yereka umutima wawe ushonje, yereka umutima wawe unyotewe. Senga, senga, senga. Ndabyumva mwemu ari hano ngakuzure, ndabyumva mwemu yera ari hano ngagukoreko, ngaguhingure, ngaguhagurutse mu zindi nkome zisha. Senga yo oya ya Yesu we. Oh senga Yesu mwami Mana turi hano turakuririye. Yo Yesu 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 Yesu. Oh ngo nawo gusaba mpwemu yera ngo umumwime, ngo umumwime. Ukeneye mpwemu reka umumuhe, ukeneye kuzura reka umwuzuze mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Oh subira ungendere, subira oreko, subira unyuzure. Oh subira, subira, subira
Data turagushimiye mwami Imana, turashima ko ijambo ryawe ridusubiza ubuzima, turagushimiye ko uduhembuye, turagushimiye mwami, urakoze data, reka ubane natwe mwami, duhe kugwanira ukwizera kwacu, duhe kugenda tudatsinzwe, duhe kugendera mu kwezwa, tukubasha kandi tugutinya. Turagushimiye ku byabaye byose mwami, turagushimiye umwanya mwiza tubayemwo mwami, tugiye kuva hano bamwe, reka ujane n'abagiye kugenda, urabana natwe ino ndwi yose mwami, uratuganiriza guhera ubunyene, iri jambo ryo bananye utuganiriza ko iyi ndwi yose mwami turakwiyeguriye, utugenderere, utuganirize kandi udukoreko. Cubaro n'inganje n'ibibi byawe mwami, uhimbazwa no gutazirwa bibi byawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turarangije, tugire muze mugire indwi nziza. We wumva ugomba guha ubugingo bwawe Kristo Yesu, ushobora gucuza hano imbere tuhagufasha. Mwami Yesu abahezagire, murakoze.